Bonjour mesdames, messieurs, le fan de music industry. This is Nostal TV, the one of the best channel for this industry. Abidi, kumwe na Beni, behind the camera ni Arkeni. Yes, nkuko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana. Hamadu subira dukengurukira nabwo bakunzi ba Nostal TV. Yes, uno musi rero nakubwiye yuko numunsi mwiza, numunsi ugira gatatu, novuga numunsi ugira gatatu windwi. Kandi nizere yuko bizagenda neza cyane. Ndikumwe n'umutumire wanje araza kutuyagira byinshi. Ni muririmbyi novuga akicisha baza kubwiwe ko rabe ko nawe yogera kuri gwa rwego rwiza rw'abaririmbyi bafise izina novuga ngaha muri game. Yes, kumbure ni benshi batanguye nkuko ariko aratangura nawe nyene kumbere akaba yifuza nawe nyene kugira handi bashitse kumbere tuzaza kuyaga byinshi araza kutubwira byinshi. Yes, kwizina giye akaba azi kwizina rya The Paylo afite indirimbo nshasha kumbere uraza kubona yo byinshi uraza no kuri YouTube channel uraza kubona ko ari indirimbo imeze neza cyane. Vipi bro? Fresh bro, ko fresh biraza neza. Biraza kabisa man. Witeze kunza kuramutsa naenda viteze none tworana ituramukanye bro. Ndakunze kubigirira abantu benshi cyane ariho kenshi ngusanga ndamuramukije ntaramenye ko namuramukije. Oya nanje nakangusa ndamukije neza ugo maze ikindi kintu. Bimeze gute The Paylo? Jenny fresh bro. Afite izina ryitwa afite izina rivuga The Paylo ariko rero The Paylo nkine kumenya The Paylo why The Paylo kwaranze Peniel jewe. Peniel ni izina ry'abavyeyi. The Paylo ni izina ry'ustar. Niryo ni hayi. The Paylo umva ari umuntu ameze fresh ari umuntu nyene ari aleze umva atayibaza afitane n'abantu. Nyene ari fresh ari cool. Nawe urumva uvuze The Paylo kuca uyumva uri fresh man. Ko bwumubwiye ko witwa The Paylo ni bien ko mubwira Peniel. Duye n'abadada ntibakunda kwamaga Peniel. We The Paylo. Yes, ko bino tuza kuyaga byinshi na The Paylo afite indirimbo yiwe nshasha mbega ubuze ko indirimbo yitwa gute? Yitwa Bakinami by The Paylo. Kubera ikintu Bakinami ga bro? Nizanjye Kiswahili Bakinami urumva gumana nanje. Oui. Gumana nawe. Yes, kubera ikintu none washimye ko wo sori yo ndirimbo ukayita iryo zina? Umva icambere cyo ni talent. Nahise iryo zina mbonye n'umwanya ndimo. N'umwanya urimo. Bivanye n'ibihe hari usanzwe urimo. Nibe nayisanzwe ndimo. Umva bijye nyine watweretse muri clip nivyo usanzwe urimo. Nibijyanye nyene kabisa. Bijye nyine umufata ni kujya. None ntabyo wiboneye man. Yes, kumbure arabitubwiye ni kujya nyine amufata ni kujya nyine abikora. Mbega biramaze gushika ntubikore kujya nyine wabitweretse. Birabishika. Biva irano turi. Ko naje twemwe barabara man. Twemwe. Umva bijya birafite aho be wimwerekera naho tubimwerekera. Umva. Yes, ni indirimbo uvuga ati Bakinami ni indirimbo wabone ko ari nziza. Wabonye ko bwavuga ati izoza gufasha iki muri society novuga abandi bantu kumbure bazikurikirana bakunda entertainment kubwo babona ko izobafasha iki. Icambere cyo kizobafasha nk'abantu icambere bari mu rukundo. Kuba ni indirimbo si indirimbo mu kabari indirimbo rukundo iri romantic. Umuntu azoshobora kuyumviza ishobora kumufasha bivanye n'amajambo arimo no kunayiririmbye. Ego kabisa ko razo ndo kundimbo kwishi harabakunda hari umwanya w'indimbo zo mu kabare gutamba muri bombom nundi mwanya ba wica hano kumviriza indimbo zi romantic uri kwe n'umukunzi wawe je nanje nandimye uri kwe n'umukunzi wawe muteramye mwicaye oui. Yes, kumbure ni kibazo cyane nifuza kubaza ati mbega kubera iki abaririmbyi mkunze kwiforsa cyane cyangwa kuririmba cyane urukundo cyane kubera cyane bikunda twebwe abajene kuba ugiye kuraba mu gihe nta mujene umusanga adafite umukunzi man. N'umukunzi wawe mw'iyi minsi kubwa kwemere ubanza kumuririmba indirimbo mugashenda shaka undirimba indirimbo uko nawe cugageza kumuririmba indirimbo imuryohera. Nico bituma kenshi usanga turiko twayimba ndakunda ibintu byawe nuko nawe cuvyumva. Oui. Yes, ngabahungu muri no minsi ngo cyane ngo abajene abaririmbyi b'abajene babajene n'abatarabajene abaririmbyi bose. Beshi none wana wakidumu none kidumu si umuntu akuze none usanga kari mu rukundo. None bishobora gushika ukaririmba urukundo utari mu rukundo. Bishobora gushika. Jewe bangijya ndimbo naririmbye nandi sintaye mu rukundo ariko nayisoye ndi mu rukundo. Urumva byaciye biryoha. Yes, byaciye biryoha mbega kuba uba bigiyemo ukaririmba urukundo ukaririmba ibindi bintu novuga bitandukanye n'urukundo bizogenda gute urizira ko bizokorohera? Bizokora kuba Jeff talent nandika style zose. Ndashobora kwandika urukundo nkandika ijanye ni bivana umwanya mbangezemo. Style korohera cyane kubwawe ni style imeze gute? Ni style ya R&B ndiko cyambe ndimba R&B ndashobora kwimba style ari style ya Nigeria. Niyo nkunda kwimba sana. Yes, style ya R&B ni ubona yuko ikorohera cyane. Ni nyorohera kabisa. Y'aba Nigeria. Kuko naho tukurimba style y'abarundi. Abarundi ni izi nyene izi.
turimba mu Kirundi twaririmba turi abarundi ariko kenshi ni umudiho wazanye muri Nigeria urumva mu kigeni uri kuri hit udakoze umudiho mwene ntushobora guhitinga yego kabisa asira bari kuri hit yose bakoze indirimbo z'aba Nigeria oya bakoze umudiho wa Nigeria yesone wazananye man yego kabisa tubu mu Burundi ntidufise ivy'iwacu turabifise niko turimba ivy'iwacu buri ukoze ivy'iwacu nibitinga ivy'iwacu ni miduri inanga none uwo hari umuntu wumva ariko arabikoresha none nagira byari kuba vyiza dukoze ivy'iwacu byari kuba vyiza gose yego tutabikora none ndabikoze boca sino hitinga kuba mu bantu ijana nkaca ndabikora ndi umuntu ndonyumviriza yes kumbere n'ikibazo nshashima kumubaza da Pelo mbega wagiye kubw'umuziki kubera iki novuga ico wakurikiye target ya mu muziki ni ya je cyambe cyo nagiye muziki kuba ari impano yanje kandi nkabasanzwe ndawukunda yego nagira wagiye kugira uhiting ego nagiye kugira meeting fata gahi byose biraza man ko maze guhitinga ucuro nka nibindi yes ariko urashura guhitinga ariko nturonke guhitinga nturonke oya byo nivyo baho umaze kubura umusitari mayo ntubura ibintu oya ubupfumu bura kimwe ariko ntubura byose none manu wavubura n'abana urakaze urumva rugiye no mu bana yes kumbere uvuze nari muzi uko nyene yes kumbure ni kibazo cyarifuza kubaza da Pelo ati mbega wo kubwira yuko ngo agiye mu muziki kubwe ni impano yiwe kandi niko wabashaka guhitinga mbega ni wabibura bizogenda gute da Pelo nkabura guhitinga nzobura guhitinga sinzorambirwa kandi ukaronga n'abantu bagukine bakubwire ko isi impano yawe oya sinzorambirwa nzoguma pamba n'amana kabisa ego kubwaho ntuzokwigera uhagarika asizokwiga iyo nagomba guhagarika mba narahagarize kuko abantu mbajije baramaze kuboneka hari abazi bakanci intege bakambwira wapi nushoboye abazi bakambwira ashoboye ariko ndikunda kora ubu ngeze ku yindi nivo bitandukanye n'iya kera wiwi kubwa waratire kubw'umuziki wo nga mu Burundi urizera yuko uzozana impinduka bitandukanye n'ivyo abandi bantu barasenze bakora nzobizana kabisa ndiyemera yego kweli n'ivyahe kumbure ubona ko bikwiye gukosorwa canke ugiye kongerako nibanga mucamake kuba nkabivuga ubu nyene baca babihindura nivyo wanje nzobizana nka je nyene kuba no bivuga ngaho ntarabikora hari abantu baca bavyumva bakaca babigira bamaze kubigira nanje nkaca ndabizana baca bavuga ko ari ko nabikuye kuri bo rero nanje nibanga ryanje iryo yes kumbure n'abantu benshi bagiye mu bintu canke bagiye mu nuvuga bya entertainment bivanye n'ama inspiration baronse ku bandi bantu kubwawe winspire kuri genius kuba star benshi benshi abatanzania abanyamerika baki umusitari wese arimba neza abantu bona genigirako wa mbere je cyambe cyo kwanza nakunda Chris Brown utakunda Farias namukunda rwego rwo mu Burundi man kubera utakunda Satb bose ndabakunda n'abarundi bagenzi banje utakunda Kidumu Kibiti bose ndabakunda sana utahereye no kubavuga tuhera kuri Chris Brown ko bari ku rwego rwo hejuru none bro we urumesha makuru hoze barimvye babiri bakakubwira genda ukweshe interview Fizzo na Chris Brown wogenda kurinda noera kuri Fizzo aho niwe ushaka hiti koresha Fizzo yo ugenda kuri Chris Brown imani kwese gituma nakoresha menye wera Fizzo n'umurundi mgenzi wanje kandi umurundi mwene wacu je nagira ikibazo zonyibuka ariko Chris Brown ntazokwigera nyibuka oya maze ko na interview mana cha kwibuka Chris Brown bajya sabi wacu ma okay birumvikana birumvikana ituma rero notora Fizzo navyumvise najumbwiye ngamu wundi umuntu notwana to Fizzo ariko mbwiye ubwo gwisi notora Chris Brown kumbere ni cyo kubaje ati muri rusange muri rimvye ubona kubwa wotora ninde mu Burundi ku Burundi bari wese gusa winspire aho kuvuga tugiye kwa Chris Brown sivyo nivyo birumvikana mbega niwo wabonye yuko umenga ubona yuko bokura ko vyinshi byo tuma umenyekana canke botuma iyangabirano iboneka mu baririmbyi canke mu bandi bantu bose muri Jemen ngize amahirwe yo guhura nawe man isi yose urarimenya icambere ego hama mu Burundi umuntu novuga uyu muntu ndiespire akuriwe Big Fizzo marimba fresh arimba neza style zose azizi ego vraiment ndakunda kumumviriza sana kuva nk'umpeti niwe yamaye nguvu zo kwandika ego nakunda kumumviriza gose kumbure ni benshi bamwigiye ko byinshi sivyo none bro ego kabisa ego genda vyemeje na kwijana namwiga ko visi sana yes kandi nivyo vyiza kuba umu legend abantu bose bakaguma bafite ivyo kwigira ko ndifuza ko nawe ku nzira nziza yaguciriye kumbure nawe uzoyikurikiza anzoyikurikiza sana urizera yuko hazogera igihe abantu baririmba ku bwawe to ndavyizera ijana kwijana man ukazomva umuntu avuga jewe Jesa hakurimba nka da Pelo ndabishaka yes kumbure mu mwanya muto abimazemo amaze kuvyunguka mwikiga da Pelo maze kunguka iki kintu manze kubona ati ndamaze gukura mu muziki kintu bro sinovuga nkake ndakuramo
yego ndabanze kuyikora rega umuziki nturonka amarango kubera ngo wadana jya muziki waririmbye oya uraronka icyambere connection n'abantu uraronka abajama kandi nawe man no musica tu abajama kubera duhuye nani duhujwe n'umuziki ivyo nivyo babikeneye ivyo babikeneye urumva sinovuga ngo nta kintu ndaronka ibi ni ibinyene ndiko ndaronka yego kabisa. Guys, ni indirimbo yiwe yashimye kwikora wenyene. Yashimye kwikora wenyene kumbure hari abandi baririmbyi kumbure bari gukorana bakamufasha kumbure kumenyekana kuko akubwira yuko ukoze collab no muririmbyi ubu uvuga ubuganye 20% y'abafana biwe asanzwe afise. Kubwa uco cyumvire ntigeze cyumvira ati mbega kuba tutakoze collab no muririmbyi rwose no nga mu Burundi. Bro nakubweje ngo ibintu byo kwiyemera. Nari gushobora gukora collab n'undi musani. Indimbo yanje maze guhitinga. Abantu ntibari kunyema bavuga yahitinze ko ashapize collab. Ariko nk'ubu yo hitinga ari jeje nyene. Boce banyemera bovuga mpetara akazi ariko akubwira yuko umugore umwe nubwira cyangwa ivyo navyo birumvikana ariko guhitinga sima ko ane collab n'undi man collab ariko sikuvuga ngo kirabujijwe nzozikora ariko nabanje ranje kurabaho ngeza Yes kumbure nawe urafise aho ugeza ariko byiza je kumona ku bwanje wari kurondera nk'umuntu muzokorana kumbure mukazofasha nyumva gute inyuma y'indirimbo hari indi ndimo zokorana n'umustar yego kabisa abizi katari bango muntu ni no shaka kuvuga mu izina muzomubona bro tumwitege ni umwitege muzomumenya umva nibikwiye no kumuvuga ngaha ntibikwiye no kumuvuga tutarakorana umva manzanya amajambo abantu batanga utangaza kurabona indimi turasohoka nizere yuko kumura kora kurikirana interview avuga ati umujama ngiye kumukurikirana kumbwe ku vya bindi nyene numva yuko atabesha kumbure ubitubwiye gucyonye byo bavyiza kuri wa wundi uri kurategura kuri wa mufana wawe kumbure agiye kuza nkamushesha koko uri kurarondera ngubise nko kurondera abafana bashaje ogo kabisa wazi gituma ntashimye kumuvuga mu izina kugira umuntu mukwano kurabo muragirana ibiganiro kwanza je tubiko turagirana ibiganiro n'uwo musani ariko ntitwashobora kubiheza ntitwaja muri studio urumva sinoshobora kuca mvuga ngo urumva ngo kurabiriho tutasirimba n'indirimbo aho niba muco usanga umuntu batanga kumwita umubeshi kuba yandimbo batayibonye nico tubana nabwe kuborindira ibintu bigende neza nzomutangaza kabisa. Yes twari ku ruhande rwo muziki reka dusimbire gatoye mu vy'umuryango ni Dapelo no munsi witwa Dapelo ariko tukaba tuzi ko abavyeyi bakwise Peniel mu vyo bavyumvise gute ko ahinduye izina abavyeyi bavyumvise bafashe nk'ubuguruguru kwa kera nk'umpeti abana baje kundana bamaga Peniel ni hari ariko uhaje batipe bavuga ngo Dapelo ni hari mama aca baza ukanwa kiyumvira wo Dapelo ni waje ko atawenzi uba bifata yace ifuta nk'ubuguruguru nyene ibintu byo muri kaite nawe cyo vyumva naho nyene hari gusanga yenza kamaga Dapelo kubera abantu bose ubona ibyo bamagara yego kabisa. Yes bagwamagara Dapelo kubwa bati rero abavyeyi bavyakiye uko nyene uko nyene kabisa. Dapelo amaze kwezi ishure sindaheza ndaciga kubwa umuziki n'ishure urabona ko biko bigenda neza biragenda neza ariko si cyane yego kabisa. Igitwara umwanya ikindi nica ishuri yatwara umwanya munini kubera dufate mu gitondo nagiye ku ishuri ku mugoroba hari gihe siba ku ishuri nkagenda muri repetition canke nkagenda muri repetition zo kuririmba mvuye ku ishuri urumva ngo umwanya simba nk'ukoresha neza yego kabisa. Hariho n'ibindi bintu nifuza kujamwe ariko kubera ishuri uje usanga biri bitagenda neza yego kabisa. Yes kumbure hari ibintu wari kujamwo kubera ishure bica bituma bitagenda neza ariko nizera yuko kuba uja ku ishure birafise akamaro bifiti birafise akamaro gose kandi kuba ishure ritwara umwanya rinini gusumba ibyo bindi nibaza birafise ico bivuze birafise ico bivuze bituzobibonamo imbere kuba ishure rafasha yego. Dapelo akabageze mu ishure rya angeze mu 11 nge mu kabiri wiga ibiki niga telecom ite ibyo go matike do telecommunication kabisa nge de telecommunication yego kabisa. azi gito ndabikubwiye gutyo niko ari byo naje nize muri mani biraboneka man umaze kumesha makuca ndakubona mako ivyo wize. Yes kumbure nizere ko bikorohera cyane kandi nizere yuko byo bavyiza cyane kumbure biranyorohera mu ishure jembo wa mbere man kubera umaze kurimba muziki ukaca uvyiga urumva ucu wa mbere mu ishuri yego kabisa. Kubaza ikibazo cyo muri telecommunication okinyisha no kwishura ma gira definition antenne yagi uraza kubimbaza duheje interview uraza kubimbaza none ari kibazo bro sigurira antenne yagi kuri bimeze aje nawe ndaza kubikubwira biba bifata undi mwanya muremure yego kabisa. Yes kumbure ka tuvyizere mbega dufise satellite zingaye kuri isi ni nyinshi man uzizinga ndazizi nyinshi gusa abwiye ngo abo wa mbere iki kibazo kiroroshe ikibazo kiri fundamental tuzovyiga mu wa kabiri ndi mu wa mbere
Yes, reka kumene ndavugenze ngaha Ndapelo yavuye byinshi cyane kubyerekeye muziki n'ibyerekeye novuga amashuri yiwe urabona ko ari umuntu nyene akerebutse cyane. Ndapelo nagushimire cyane. Urakoze sana bro. Yes, kumwe murabifuza kurikirana ibikorwa byawe agusange he kuri social networks zimeze gute Instagram na YouTube Instagram ndakoresha izina ryanje ni Ndapelo. Na Facebook ni Ndapelo. YouTube turashaka channel ya lebo yacu Mega Dream Entertainment. Ugiyeho urabona indirimbo n'indimbo yanje ni ibiri yego abantu bashobora kuyibona bagakora subscribe yego n'ibindi bikurikira. Wavuze lebo uri muri lebo? Ndi muri lebo. Lebo irimo abaririmbyi abahe bimeze gute? Harimo abaririmbyi turashika nka bane ariko bamaze gukora umaze gukora hano umwe na jengira kabiri. Yego harimo yitwa Young Clever heruka ko ndimbo na Bface yitwa yahiye ndibaza murayizi. Yego kabisa nanje yanje ajya kuja ku YouTube ino munsi yego kabisa abantu baza kuyibonaho. Channel yawe? Yego kuri yo channel ya lebo Mega Dream Entertainment. Oui. Ni lebo ari nshasha muri entertainment cyangwa risanzwe imaze igihe irikira? Ni nshasha kabisa, ni nshasha ko ugiye kuraba n'indimbo ya mbere yagiyeho ni ya Young Clever. Yego. Muri make ikivugo cha lebo yanyu n'ikintu kimeze gute? Ikivugo cha lebo yacu urumva Mega Dream numva ni gushika ku ndoto zacu. Yego kabisa umva niko nizere ko bimeze neza cyane. Bimeze neza ntwidoga. Yes, muri Mega Dream nizere ko bimeze neza kandi abaririmbyi basanzwe ari muri Mega Dream bameze neza cyane. Bose barakaze man. Ko maze kumva Young Clever umusazi ya Afro. Clever Young Ponde. Na. Just ndumurape. Ariko arakaze man. Yes, reka tuvyizere yuko muri Mega Dream yuko bagiye kuzana ibintu bimeze neza cyane. Yego bimeze neza. N'indimbo yanje bayumvise bashobora kumva kuri ku rwego rwa big up sana kwa manager nga mu Burundi ari muri Australia big up kwake yani anaitwa Kizowizi msanii na ipi alikuwa msanii lakini hivi acha alipenda saidie wengine hivi ana kazi zingine upande wake alisema acha asimamisha saidie wengine ndio vizuri sana yes ndagushimira cyane Ndapelo urakoze sana bro. Yes, kumbe mu bibazo byose wibuka ko nakubajije ibibazo bibiri gusa wibuka ko nakubajije yego ndavyibuka Okay, wambajije ivyo nkora muri video ko ari byo ko ariko ndabikora ucumbaza n'amazina yanje wambajije byinshi man ikibazo gunze ko bazi yemeje ko ikiganiro numve umuntu est-ce que réellement mu byo yabaye mu intéressé n'ivyahe urumva yuko uyu mu bro ari kundira ibintu byo muri video bijya nyene nabo urumva warabikunze sana bijya bintu nije navyisabiye nabo ibintu nibiburi hamwe n'ibindi nisabiye mani batamaye yo narababaye tuvyitege muri ndi clip kuri muri ndi clip tuzosubira rero inshallah imari kunze kumwe na Beni kuri micro band kamera ni Arkeni niho gurira subscribe bye